Baramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abariko baratwumviriza muri kino gitondo ca kuri uyu w'Imana canke dimanche. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko inondwi turiko turasozera yabagendekeye neza cane. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mubandanya kutwumviriza ndetse kudukurikiranga kuri no monesha kuri yacu ari nayo yanyu. Tugiye kurabira hamwe rero idonido ry'amakuru aremere cane, amakuru agezweho ariko aravugwa guturuka ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu yandi makungu agiye atandukanye. Turi ku munsi w'Imana kwigenekerezo rya 30 Munyonyo 2025. Kaze kuri mwebwe mwese. Mu misi iheze ubwo mukuru w'igihugu ciwanyi c'u Rwanda Perezida Kagame yari mu kiganiro n'abamenyesha makuru yaragiriye mu biro bikuru byiwe bizwi nka Village Rugwiro. Umwe abamenyesha makuru yaramubajije kubigendanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, aramubaza niba nyine haba hari imigenderanire yaba yaramaze kunagurwa neza, kumva zuko nyine hari impunzi z'abarundi zishika ku bitigiri 100 zirengaho gatoya zezerutse gutahuka ngaha mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Perezida Kagame yarishuye yuko atabindi bidasanzwe byabaye, gusa amenyesha yuko ata kibazo na gitoya u Rwanda rwaragize mu gutuma imbibi zo ku Burundi zugagwa. Amenyesha yuko kandi bazokomeza gukora ibishoboka byose, ariko anavuga yuko bararetse u Burundi kugira ngo igihe bazoshakira nyine bazece barugurura iyo mipaka cyangwa se izo mbibi zo ku butaka nk'uko biboneka. Ku ruhande rw'u Burundi rero barishiye bati imbibi hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda ntaco tuma zugagwa zose, kuko rero hariho n'ibihugu biterana amasase ariko imbibi zikagoma zuguruye nk'uko biboneka. Ibyo byarashikirijwe n'umushikiranganje Edouard Bizimana aramutswa bushikiranganje mu byo bujejwe nyine harimwo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, hari kuri yo wa gatanu heze genekerezo rya 28 Munyonyo muri rwa ruganda rwo kwerekana ibyarangoye nyine mu misi 100 iheze amaze aramutswa ubwo bushikiranganje nk'uko byuma bigaragara. Uyu nguyu kandi yarasubiriye Albert Shingiro warusanzwe ari umushikiranganje imigenderanire y'andi makungu nk'uko byuma biboneka. Uyu nguyu yaravuze ko kandi abarundi nabo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo imbibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zice zirugurwa mu buryo bwihuse. Ndagaruka kandi kuri raporo imenyesha yuko abasirikare b'abarundi basanzwe barakorera nga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo baba baherutse guhura n'ishano cange nibara remere cane mu ngwano bamaze imisi barahanganye nayo n'umuhari M23. Amakuru yihuta cane ariko aratugeraho arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko ingwano zimaze imisi ziraba zobo zarahungabanyije cane igisirikare c'u Burundi FDNB, gusa ni ibintu uruhande rw'u Burundi rutari rwogira icyo gwemeza neza. Ndabaramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabaye mwiriwe canke mwaramutse n'iteka n'umunezero nangere nk'uko twama turabaramutsa nyine ngaha. Kaze kuri mwebwe muratwumviriza muri ngaha mu Burundi, abari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi canke w'ubudandaji, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari mu ntara zimwe na zimwe z'u Burundi muriko muratwumviriza mwese ndabaramukije, abari mu karere k'ibiyaga bigari canke binini, abari no mu bwoto masi mwese reka nizere ko mumeze neza cane. Byo ndanditse sabone ni baragambisha nga kugira ngo wa mbere amazajya badukurikira canke baratwumviriza ibiganiro byacu unabisangize ku nsi zawe. Mwese reka ndabahereze ikaze, ndabifurize kugira ibihe byiza cane. Kaze rero kuri mwebwe mwese turabira hamwe ibiriko biravugwa. Abasesenguzi bamwe barigeze kuvuga yuko hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi hashobora kuzogaragara by'umwariko ibikorwa bigendanye n'imishamirano cyangwa se ingwano hagati ya RDF igisirikare c'u Rwanda ndetse na FDNB igisirikare c'u Burundi, mu gihe ntacyo kugwa kugira ngo icuka kitari cyiza cama cibonekeza hagati y'izo mpande zombi gice kirahagarara. Ibi ngibi kandi byaraje gukurikirwa no kugerageza gushaka uburyo impande zombi zoganira, ariko nabyo ntacyo byoshitse ko nk'uko
bigaragara. Uburundi bwarabanje kwagiriza u Rwanda ko goba rucumbikiye bamwe rero nyene mu bareditabara umara usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'i Burundi urakorera mu mashamba ya Kongo. Ni ingingo u Rwanda rwamamiye kure ruvuga yuko ibyo ngibyo atari ukuri rutakorana n'uyo reditabara. Mu Burundi bwarishiye runavuga yuko kandi buzugurura imipaka ari uko buje kwakira bamwe rero mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015 harimo bamwe rero bo barahungiye mu Rwanda. U Rwanda rwaravuze yuko rudakana ko abo ngabo bamwe badahari, ariko bavuga yuko by'umwariko impunzi zifise amategeko mpuzamakungu azigenga, bityo ko ayo mategeko akwiye guca arubahirizwa. Ibyo byaratumye rero nyine imbibe zirakomeza kugenda zugagwa. U Rwanda ariko kandi rwarakomeje kunenga ko rero nyine Burundi bwama bwarishoye mu ngwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, bukaba bukomeje gukorana n'ibisirikare bimwe na bimwe harimwo na bamwe mu bansi b'u Rwanda. U Rwanda kandi ruraherutse kwagiriza Burundi binyuze mu mushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yuko Burundi bwa buriko burabangamira ibi amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ngibi byaraje kuboneka yuko nyane bishobora kuzotera ibibazo biremere cyane ku ruhande rw'u Burundi mu gihe hariko harategerezwa kandi by'umwari ku muhuro uzohuza Perezida Kagame u Rwanda ndetse na Perezida Tshisekedi bakajya gushira igikumu ku masezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 12 nkuko byama biratangazwa canke buranirwanirwa. U Burundi barabona yuko bushaka kuzosigara hagati mu gihe kandi bwari bufise icyo buronka muri ingwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo. Ingwano bwarashoyemwo amahera menshi ndetse by'umwariko n'igitigiri cy'abasoda benshi irashaka kuzohagarara Burundi bugaca burahura n'ibara remere cyane. Ibi nibe byaratumye rero Burundi bavuga yuko nabwo buboneka yuko ibi biganiro byoba byiza ari uko nabo babishitsemo canke babigiyemo ingingo bamaganira kure bakavuga yuko itoba ari ukuri. Ibi rero by'umwariko birakomeje gutuma hibonekeza icuka kitari kiza hagati y'izo mbibi z'u Rwanda n'u Burundi nkuko byoma bigaragara. Reka ngaruke ku byatangajwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu nkuko bigaragara. Haraho yagize aravuga ati abarundi n'abanyarwanda rero ngo ni ababyara kuko rero barabana basangiye imipaka mbere n'imico, ngo rero naho ibisubizo bihari nkuko bigaragara ntaco tuma imiryango yose yugarwa. Niko rero Edouard Bizimana asigura ku kibazo kijyanye naho rero ibiganiro bigeze ku kibazo c'urubibe rw'u Burundi ndetse n'u Rwanda gugaye nkuko byuma bigaragara. Uyamenyesha ko kandi ibiganiro biriko biraba kandi ingorane zihari zizotorerwa inyisho, ngo hariho kandi nabusanga bariko rero baraterana amasase ariko ugasanga inzira zo ziguma zuguruye. Atera kamo ko kandi abantu borema kuko rero nyine ibiganiro biriko biraba ngo naho rero byoba bidashemeye cyane. U Rwanda n'u Burundi ngo ni byinshi kandi basanzwe bahuriyeho kandi uhereye nkuko bigaragara uhereye no kuri kahise akarere ka mbere n'akazoza ngo biragasangiye. Edouard Bizimana aravuga yuko kandi hari utwigoro twinshi twakozwe ngo ibiganiro bigende neza, gusa yemeza ko ku ruhande rumwe hari ibitakozwe nkuko byoma bigaragara. Uyu nguyu ntiyaciye arasigura ibyo ari byo, avuga yuko bitakozwe gusa Burundi bwaraciye burarahira buvuga yuko buzoca burugurura imipaka ari uko u Rwanda rwotanze bamwe rero mu bagize uruhare mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nkuko byoma bigaragara canke nkuko byoma bitangazwa. Hanyuma kandi reka ndakumenyeshe cange ndakubwire yuko gushika uno mwanya nanone u Rwanda rwamara ruravuga yuko imvugo za Perezida Evariste Ndayishimiye nazo ubwazo zoma ziriko ziratuma ibintu birahindura isura, aho yamavuga yuko u Rwanda rwaba rurashaka gutera u Burundi runyuze mu muhari M23 nkuko rwabikoze muri Kongo rugatera Tshisekedi runyuze muri uyu muhari, mu gihe u Rwanda rwamara ruvuga yuko ataruhuriye n'uyu muhari.
hanyuma amakuru ariko aravugwa aturuka mu bice bimwe na bimwe bya Kirungutwe ndetse na Kasika mu karere ka Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo aragaragaza ko abasirikare b'u Burundi barakomerekeye mu ngwano yo muri ibyo bice baroherejwe mu mujyi wa Kisangani uri muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu ntara ya Chopo nk'uko byuma bigaragara. Isoko rituruka mu nzego z'umutekano muri ako karere canke muri ako gace yemeza ko abo basirikare borajyanywe ku gahato mu buryo rero nyene bwafashwe nk'ubugamije kubavuriza kure yahabereye ingwano ndetse no guhisha amakuru ku rubibe ku mubare rero bakomeretse kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. By'umwihariko raporo ziravuga ko abasirikare b'u Burundi baraguye mu migwano batigeze basubizwa iwabo. Amakuru aravuga yuko bamwe bashyinguwe mu mashamba ari mu maboko rero y'ingabo za leta, abandi bakajugunywa mu bihuru ndetse no ku misozi mu buryo rero busa no kurindagiza amakuru by'umwihariko ku rupfu rwabo nk'uko biboneka. Abanyagihugu bo muri ibyo bice kandi barabwiye abamenyesha makuru ko bakomeje gusanga imirambo canga ibiziga by'abasirikare b'u Burundi mu bihuru, bikaba rero bikomeje kubatera impungenge ndetse n'akaduruvaye ku buzima bwabo bwa misi yose. Kugeza ubu ngubu rero nta tangazo na rimwe ryemewe ryatanzwe n'ubuyobozi bwa leta ya Kongo cange ubw'u Burundi ku birego bikomeje gukwirakwizwa ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko byuma bigaragara ku miyoborere ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Si ubwa mbere ariko hama haravugwa ko abasirikare b'Abarundi baba ariko baragwa mu ngwano ku rwego rwo hejuru. Abasesanguzi ku mutekano w'akarere baravuga ko ibi birego rero bishya bikomeza kongerera urujijo kuri rero rw'ingabo z'amahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Rusange ya Kongo, akarere kamaze imyaka myinshi karangwamwo n'intambara nk'uko byuma bigaragara, kamaze imyaka myinshi karimwo ingwano, umutekano muce ndetse n'icuraburindi mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'uko byuma bigaragara. Bongera ko kandi niba ibi byemejwe n'impande bireba byaba ari ikimenyetso cy'ubusumbane mu kudaha agaciro ubuzima bw'abasirikare bararungitswe ku mirongo y'imbere ku rugamba mu butumwa rero bwo gufasha FARDC ndetse bigashira igitutu kuri guverinoma zombi gusobanura uko rero ingwano iyobowe n'uko imibereho y'ingabo icunzwe. Turaza kugaruka kandi kubishobora kuza gutangazwa na Brigadier General Gaspard Baratuza, umuvugizi w'ubushiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi. Mwese reka ndabifurize kugira ibihe byiza, kugira icyumweru cyiza. Tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi biriko biravugwa, mugira amagara mazima.